Izo modoka ni moto biriko vyogerezwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ababikora bavuga ko babitomboreyemwo kuva aho amazi yadugiye cane kuko bashobora gutahana ibihumbi 10 birenga ku musi. Mimi chetu tuliona ni tulikuwa tunateramiaga hapa sana. Tukaona wabosi wanapenda kuikaa hapa anatia magari machafu hapa. Kabidi tuambie tuko tunakoshia mapine. Hapo anatupa makazi. Adupiga 2000 3000 basi. Bamenyesha kwako kazi kabafasha kutaja mu ngeso mbi kandi ko boza imodoka ntoya zitavamwo imicafu yotuma kiyaga cononekara nkuko vyoshika mu gihe bohogereza imodoka nini kubibaza ko babangamira amazi y'ikiyaga. N'uwari wese akunda akazi ntiyoreka akaza kabonye ugakora. Kubera umuntu atacarika arakora yumvira nabi ndibaza. Ubwo umwanya urose hakaraka uri kurakora cyakazi fulani nje eka uko kabaye kose uri kuragakora urumva ko umutwe worohewe. Kanogereza hari anya ajya kwa engineer wahabona ajya ari anya ajya bogereza ajya. Mugabo rero bwa mbere je naho nkunda gusa amaze ataraba menshi hajya. Narakunda kuba beshi ndazihanagura bamuhamagara ajya mu rupangu nkazoza. Je ndemera bora wunzi ni wahamagara nkamugereza. Abahogeshereza nabo barashima ingene imodoka zabo zihava zisukuye. Amaravaje kenshi unye yanyu musanga ari 5,000 bivanye nk'aya mataxi ni 5,000 y'amarundi, ariko ngaha uko umutima wawe ukugiye ari nigihe umubona wakogereje umuduga nk'ubuje n'ijyambere, ariko nabonye ko yarushije muri ravage ntegerezwa kumuhemba gusumba muri ravage. Umana bari ha 5 hari ndashobora bivanye no kungene uko ndabibona barabasumbya vraiment. Barakiretse bayakoresha ama machine mugaba bayakoresha amaboko nk'aba aba bari imbere cyane. Ikiyaga Tanganyika kirimwo binyabuzima birenga 2000 kikaba mu biyaga vya mbere kw'isi birimwo ubutunzi budasanzwe.